Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe cane gose gusubira kuronka akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Twari tumaze imisi tutabonana tutaganira, rero n'ukuri n'umunezero cane gusubira kuganira namwe ijambo ry'Imana. Rero nkuko duhora tubigenza, reka tubanze dusenge. Mana data rugira vyose uri mw'ijuru, wowe uvyagiye ahera hahera cane, ciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza uturemeye kugira ngo tunezerererwemo. Mwami Imana, nje ngushima ku imisi yose udutegurira ivyiza. Nzi neza ko n'ubu hari ivyiza vyinshi uduteguriye mu ijambo ryawe. Ndasaba mpwemu yera umufasha mwiza twahawe ngo azabane natwe, andongore kandi arongore n'abazokumvira ijambo bose kugira ngo umuntu wese akuremwo iciwe. Mpwemu yera ndakwihaye, mpwemu yera ndakwihaye. Manura amavuta masha ku buzima bwanje, akanwa kanje ugasige kugira ngo ijambo ryose mvuga ribe ritanzwe nawe. Novuga yanje ntaco yomara, ariko ayo wowe uvuze afashe imitima myinshi. Ndagushimiye kandi ndakurinahaje kwemeye kubana natwe. Icubahiro cose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Numva hari akaririmbo kari mu mutima wanje nifuza ko twotangura kuririmba kugira ngo twinjire mu kirere vy'ukuri c'ukumva ijambo ry'Imana. Nuwera, nuwera, yarazutse mu bapfuye, nuwera, indimi zose zize zature ko Yesu ari uwera. Araganje, araganje, yarazutse mu bapfuye, araganje, indimi zose zize zature ko Yesu ari umwami. Ni mwiza, ni mwiza, yarazutse mu bapfuye, ni mwiza, indimi zose zize zature ko Yesu ari mwiza. Haleluya! Umwami wacu ni mwiza, umwami wacu araganje, umwami Yesu nuwo gushima imisi yose. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo twame twiteguye. Twame twiteguye kugira wowe nanje ntituze tuba abahombe, ariko vy'ukuri tuze turagwa ijuru. Haleluya! Uyu munsi abantu hari ukuntu umenga turapfa amadini, umwe akavuga ngo ndi umukatolika, uwundi ndi umuporutu, uwundi ndi umuyizirima, uwundi ndi umubuda. Umuntu wese akavuga idini ryiwe, ariko nagira nkubwire muntu w'Imana ko hahiriwe umuntu yiteguye. Haleluya! Akagira imigenderanire myiza n'uyu mwami, kuko ni we wenyene azotuma ushika mw'ijuru. Haleluya! Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo, igice ni ca 25, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'13. Umugani w'inkumi 10. Ico gihe ubwami bwo mw'ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija mu gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yaje bitajanyanye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye, bose barahunyiza, barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe, nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka, zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge bati, nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima.
ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyodukwira twese, ivyiza ni muje kubadandaza mwigurire. Bagitebaganye kugira bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugara. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni mupfasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi, nuko mamwe mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Amen. Iyi nkuru dusomye ni inkuru vy'ukuri irivuga uko umukristo ameze uyu munsi, uko umugeni wa Kristo ameze uyu munsi. Haleluya. Uyu munsi abana b'Imana twarizeye Kristo, kandi hariho n'abandi bavuga ati vy'ukuri turiko turakorera Imana, ariko ikintu kimwe kizodutandukanya ni relation, ni imigenderanire ufitaniye na mpwemu yera. Haleluya. Twese turasenga, twese turemera Imana, twese turavuga ngo dukunda Imana, dukunda Imana, ariko nagira ndakubwire ko ibanga rimwe rikomeye, haleluya, ibanga rimwe rikomeye ni mbega aya mavuta avugwa n'impwemu yera. Haleluya. Ijwi ry'inzamba y'Imana, umumarayika hazovugiriza inzamba yo kugaruka k'umwami wacu aje, nta kindi kizotuma umenya iryo jwi. Nta rundi rurimi Imana izokoresha. Ururimi Imana izokoresha ni mpwemu yera. Haleluya. Kuko ngo mpwemu wacu avugana na mpwemu w'Imana, tukumva ico ijuru ririko riravuga. Haleluya. Uyu munsi rero mw'ishengero harimo abantu benshi batakominiya na mpwemu yera. Mwumvise ngo abakobwa ngo bari 10, bisigura ngo mw'ishengero mu nzu y'Imana harimwo abageni batandukanye. Umugeni rero ukuri ashingirwe intaye n'Imana azokumva ijwi ry'umwami Imana aje, n'uwo afise amavuta. Haleluya. N'uyu icupa ryiwe ryuzuye amavuta, kuko umutima wiwe wama iminsi yose uri en communion avec Saint-Esprit. Haleluya. Uyu ni azokumva iryo jwi. Ngaha twasomye ngo ivyo bijuju ngo bose ngo bazoba bakwiki, kuko ngo bazoba basa n'abaryamye baruhutse, ariko hariho abaruhukanye mpwemu yera guma ari maso muri bo. Hariho mpwemu w'Imana guma ari eve, naho yoba ari mu ntege nke zimeze gute, mugabo amenya ati nagiye mu ntege nke, akamenya kwisura kwiyuzuza. Rero ndabinyiga abantu b'Imana, tureke gupfa amadini, tureke gupfa tunaturi, sitwa dukomeye imbere y'Imana. Igikomeye n'ukumenya mbega Imana ubu tuvugana gute, mbega Imana itwihishurira gute. Imana itwihishurira gute? Yaratwihishuriye mu kurema isi n'ijuru, ikarema abantu. Imana irabikora, turacumura, dutandukana n'Imana, kuko Imana ubundi mu mugambi wayo yari ifise umugambi ko umwana w'umuntu ari uwo kubana n'Imana igihe cyose. Mugabo kubera umwana w'umuntu yazimye agakora icyaha, byatumye atandukanywa n'Imana. Ariko kubw'urukundo rwayo ntiyaduhevye, naho twavuye mu mugambi wayo, Imana ntiyadutaye. Yaravuze ngo naho bibaye uku nzorungika umucunguzi. Imana isubira kutwihishurira ije kuducungura. Kristo araza mw'isi, yishushanya n'umuntu, yambara umubiri w'umuntu, abaho nk'umuntu, arapfa kugira ngo ashobore kugira iki? Ushitsi cyagezwe. Haleluya. Kuko umwana w'umuntu ntiyigeze ashobora gushikana ibyagezwe, byaramunaniye, murabizi. Ariko Kristo yabaye muri ino si atacyaha, bituma atuneshereza Satani. Haleluya. Rero nawe aravuga ati uyu munsi jewe ni vyiza ko subira kwa Data, atariko niyo nagenda hazoza ubundi bushobozi. Imana izosubira yishurira ikundi gushasha, ibiyushuriye muri mpwemu yera. Uyo nawe ni wabana natwe. Rero ngutera intege muntu w'Imana,
ngo igicaniro cyawe gihore cuzuye, umutima wawe uhore wuzuye, uhore bankumiriwe na mpwemu yera. Uyu munsi Imana tuvuganira muri mpwemu yera, ukaba uzi ko utuzuye mpwemu yera ngo utere intege ngo nywana nawe. Haleluya, nywana nawe. Niho Imana yatwishuriye muri we, nywana nawe. Ngo aba bakobwa rero ngo bose ngo bamera nk'abahunyije, ngo hanyuma ngo umukwe araza aje, ngo bose baravunduruka. Batanu urumva byari byoroshe kuko baramwumvise kuko amatara yabo yaraka, yarimo amavuta akwiye, ariko ngo abandi bari vide. Nkuko mwishengero uyu munsi hari abantu baritondamwe, ariko Imana ibaraba ikabona bari vide, ikabona ataco bafite itanabumva niyo bariko baravuga. Haleluya. Ngo baravugira ati tugabanirize abandi batoye nimugende kubaguzi, abandi kuko bamwumvise ngo binjirana no mukwe. Binjiye ngo urugi rurugako, babandi baraza ati umukwe twuguruye turaje. Uwundi ati muri bande? Bantu b'Imana, hari dufata ibintu by'Imana minenego, ariko nagira ndakubwire ngo ijambo ry'Imana n'ukuri. Iby'Imana yavuze ngo nta runyugutu na rumwe ruzovamo. Ngaha aya iravuga ngo ngo nuko mwame mugavye. Kugaba iyo umuntu arinza kugabisha nuko haba hari ikibazo kiri imbere yawe. Rero umwami arazi ikibazo kiri imbere yawe nanje arakizi, rero ariko aragukebura n'uyu munsi ngo wamugavye kuko niyaza nta kintu kizoba cakoretse gisipesiyale gisumbuka uyu munsi turi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo azoza turiko turakora ubuzi mu mabiro yacu, azoza turiko turateka, azoza turi mu mavoyaje, azoza turiko turira amaproje ya mariage no gushingiza no kurongoza, azoza ata kintu na kimwe cyabaye special. Rero bisigura ngo ubwenge ntarindira ngo jewe nzokora ibejo n'uyu munsi nyene, kandi n'inzamba yakabanza itaravuga n'umunsi wawe wohera n'Imana ikaguhamagara. Mbega none uzoja hehe? Rero ndakwinga muntu w'Imana ngo wame wuzuye, wame wumva ngo umwanya n'umwanya notaha, umwanya n'umwanya Kristo yogaruka, kuko ibihe amasini yose yavuze ko Kristo yarabivuze ibizokwerekana kugaruka kwiwe byose twarabibonye. Nejo yoza. Haleluya, nejo yoza. Mbega none wewe umva by'ukuri uzojana nawe cyangwa uzoba nk'aba bakobwa batanu b'ibijuju? Ariko ndakwifuriza ko woba nk'aba bakobwa batanu b'abanyabwenge. Ni inzamba yakabanga niyavuga nukuri uzutaha amahoro, canke naho urupfu rwo baruje kukujana uzutaha atabwoba, ndetse n'abazoba usize bavuga ati uyu turabonye yaronye, kuko hariho abataha by'ukuri ukabona ko batashe wabo mu ijuru. Rero Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha we wumvise iri jambo. Ube maso kuko umunsi n'isaha kugaruka k'umwami wacu ntayo nzi. Haleluya. Na Kristo ubwo yavuze ngo ntayo nzi, ngo uyizi ni data wenyine, ariko amabanga yose yarayatubwiye. Mpwemu yera turamufise, ijambo ry'Imana turarifise. Rero uririmbure ku murango no mwijoro, kandi wame waka, itara ryawe ntirikazime. Imana yo mwijuru ibahezagirire. Uri mwiza mwana Imana, kandi ugira neza iminsi yose. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ineza yawe mpengeshanye kubitwereka uko bukeye n'uko bwije. Waduhaye ijambo ryawe ngo riturere, waduhaye ijambo ryawe ngo ritwigishe, n'ubu ndasenze buri jambo ryigishe benshi. Mwami Imana, nta dini na rimwe rizojana umuntu mu ijuru, ariko kizomushikana iwawe n'ukunywana nawe, akarongorwa nawe muri byose. Mukunzi mwiza, ndasenze ngo ugirire neza umuntu wese azokumvira ijambo, agira umwete wo kunywana nawe uko bukeye n'uko bwije. Urakoze ko byumvise kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro, ishimwe bibi byawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje. Senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.